Barakuri kwarakurikira JCTV mwese turabahaye mwaramutse turabahaye mwiriwe turabahaye ikaze mukurikire kino higaniro cacu co kuri no munsi kijanye n'inkino uno munsi tuza gucimikira ku muguserukira gihugu Intamba mu rugamba usanzwe ufise urukino igihe cy'isaha 4 z'ijoro aho uza guhura na Maroc hariya iraba ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Hanyuma rero muri ico kiganiro dufise abatumire babiri tuza kuganira kuri ivyo tubice hirya no hino mbere turaza kugaruka no ku rukino rwabaye ku gatanu w'indwi heze aho Burundi bwahura na République Centrafricaine. Hanyuma tuzo gutera imbere turabe ibiza kuba ibishobora kuba mu rukino rwo mwijoro hagati ya Maroc no Burundi. Nagomba mbanze ndababwire rero batumire bacu abaribo mu ruhande rwanje rw'iburyo hari Alendizeye akaba ari umukinyi yakinye mu nkino mu migwi itanu imigwi ine hano mu Burundi yariyo Muri, Manyema Fantastique, Lidia Burundi na Atletico mbere yakinye no mu Rwanda mu rwa Police FC. Hanyuma rero yarabaye n'umumenyereza umumenyereza agira kabiri w'umugwi wa Lidia gushika mu 2015. Ale ndaguhaye mwiriwe ndaguhaye ikaze mu studio ya JCTV. Mwiriwe Tungabose. Urakoze cyane. Hanyuma mu ruhande rw'ubamfu ndi kumwe na Habimana Fiston benshi bamuzi ku gataziro benshi bamuzi ku gatazirano ka Dugari akaba yarabaye umukinyi mu mugwi wa Solidarité hamwe no mu mugwi wa Inter FCB. Nawe akaba ari umutumire muri kino higaniro cha JCTV. Ndaguhaye ikaze Fiston ndaguhaye na mwaramutse na mwiriwe. Murakoze mwiriwe tamwe. Egome rero tugomba tuduge kwijambo turabe rero gatoyi tubanze dusubira inyuma ku munsi wa gatanu w'indwi heze harabaye urukino Uburundi bwari bwitezemo intsinzi mbere barayirota bakayiririmba urukino rutaraba gwahuje Uburundi na République Centrafricaine. Ubwo rukino rero ntigwatwereye kuko twagiye kuruhuka tumaze gutsindwa Burundi maze gutsindwa kimwe ku busa mbere bagarutse mu gice cya kabiri République Centrafricaine ironka icya kabiri abantu baragira umwiheburo mugabo mu nyuma ibintu birahinduka Intamba mu rugamba ziragombora barangiza urukino banganije 2-2 atamahirwe menshi byahavuye biha Intamba kuko inota rimwe ntiryatumye dutera intambwe nziza mu gihe twari twizigiye atatu yo dufasha mu gihe turindira urukino rwa Maroc kugira ngo turabe ko turonka qualification mu nkino za nyuma. Rero nagomba tuvyihweze mbega muravye uwo mugwi Intamba wakinye ku munsi wa gatanu heze na Centrafrique wari umugwi uhagaze neza mu kibuga wari umugwi ukinana umuti muri munda canke wari ufise igihababu kivuye kuri ibi canke ibindi. Alain wewe uravye ujya mugwi Intamba wari mu kibuga wabona ko uhagaze ufise umutima umezute? Urakoze ku mijambo rujya rukino Intamba yarukinye kwanza nagira ndabashimiye kubona mu mpaye ijambo ingorane zahabaye duhereye ku munsi kuko Intamba zari zimenyereye gukina kenshi ku wa gatandatu baca bashira urukino yuko barukina ku wa gatanu urumva yuko muri ivyo onye mu byerekeye inkino bari bameze nk'abantu babasubiza inyuma muri ritme bari bamenyereye. Twe nta match za vendredi twe tumenyereye match za samedi kenshi ariko ndavye nsubiye inyuma nkaraba ingene urukino rwagenze urukino ntigononekaye cyane twakinye umupira mu gice cya mbere twakinye nk'abatazi ivyo turarondera intsinzi kugira ngo twikarifiye muri Coupe d'Afrique turakina ariko mu gice cya kabiri ndibaza ko umumenyereza yabonye yuko hakenewe yuko bohindura ibintu kugira ngo turondere intsinzi. Igice cya mbere twagikinye nabi cyane kuko Centrafrique kubona twagiye kuruhuka bafise avance y'igitsindo kimwe bijya byasa n'ibiduciye intege gato ariko mu nyuma umumenyereza vyihweje yaciye ahindura duheze gutsindwa igitsindo cya kabiri atashiramo abakinyi bakenewe basatira nico gituma twaronse n'ivyo bitsindo bibiri. Urakoze Alain. Nagira mpindukire kwa Fiston Habimana bagutazira Dugari. Mbega Dugari uravye nk'igitsindo ca mbere umukinyi w'inyuma
twita mu bakinyi bakizigenza b'u Burundi Frederic Nsabiyumva ukuntu vyamuciyemo agasubiza umupira inyuma udashika ku munyegori kandi abona ko hari umusatirizi ari mucungereye ku kajisho kandi ari hafi yiwe bijya bintu ijya niyerere isanzwe ku mukinyi amaze kumenyera. Murakoze ku mijambo ngerageje kuraba nibaza yuko uri mu defenseur nka Fere amaze igihe akina kandi yakina mu mugwi ukomeye kandi ari champion ikomeye nibaza mu mugabane wacu wo muri Afrika ijya niyerere ntiri tolerable mu bisanzwe kuko ikintu cyambere abantenere bigisha aba defenseur no kuraba imbere umupira uje imbere umupira nusubira inyuma amwe que ububona yuko muri mwenyene hari uwundi ashobora kugusubirira inyuma mugabo nkijya kosagiwe nerere ya appreciation ibaza ko umupira yari gutuma awushira ko imbere canka kareka umupira ukadundika hama gashobora kudegacha kuko kudegacha wo aranabize ijya niyerere monumentale ku defenseur kandi bana ko byace bidukuta shere dutsindwa igori kandi option yacu ya mbere ni twatwe gutangura kubatsinda mugabo urumva muri football niko bigenda atayerere nta gitsindo cinjira byarashitse nuko twibaze yuko no munsi aza kwikosora egome hanyuma mu gitsindo ca kabiri naco nyene cyaraduteye amakenga kuko uravye umupira nyene waduganywe n'abakinyi bo muri Centrafrique wawuteye ubwa mbere ateye umupira muremure umenga nawe nyene ni umupira ariko arikura ugenda mugabo ugana ku igori hanyuma umusatirizi avuye kure wa Centrafrique arawukurikira abakinyi b'intamba basa n'abahagaze umenga babona ko yoba yaraririye ati arbitre aza kuvuza filime mugabo rero siko byabaye mu atakaragenda atendera bushikira arawukontrola aratera mu igori bitamugoye na gato ujya munyegori Onezime bwabaye ubwoba yagize ku gitsino ca mbere ko bamukubise lob ati bagira bansubire aho gusohoka ngo ahure n'umupira wewe yagumye mu igori gushika baza kumutsindiraho ivyo yahungabanijwe n'iki kugira ngo ntasohoke nk'umunyegori yabunyoye yamenyereye. Murakoze kandi nabo nyene nibaza yuko nabo nyene yabaye rero appreciation bivanye n'ikosa yari yakoze ku gitsindo ca mbere mbose ikosa yakoze byarashitse bamwe umupira mugufi yahama bashaka kumuloba ngira nibaza ko nabo nyene yashoboye gutinya avuga ati n'ubundi nosubira gusohoka no waba nk'itwindi lob kenshi kuba mu bakinyi lob ni nka humiliation yaratinye indi humiliation ya kabiri aca prefera kuguma mu igori mugomba bicara tukuta kandi she cadutsinda ikindi gitindo ca kabiri coco citwa ko caduciye ingubu cane nka twebwe twarabaroreze twaje ducika ingubu turana ko kabaye nubwo mu nyuma basubiye bashoboye kwiratrapa baragombora ariko intege antike zamaze gucika no mu bakinyi ndibaza yuko morale yari gabanutse. Ego murakoze cyane reka nsubire kwane nawe ane hariho abakinyi b'inyuma warabonye ngena bari bahagaze ariko ugeze kuri defense centrale kwa Fere yari kumwe na Nyange n'umukinyi tuzi kenshi akina hagati ku nimero 6 azi kuzibira no kwaka imipira abariko barayidugana hama kayisubiza kwa bagenzi biwe neza ariko yakinye muri defense centrale hagati hajya bakina hari Rucho na Steven Zigamasabo ubwo ntubona ko ijyamiriye defensive itari hagaze nk'iyubatse neza imenyereye kijya kibanza cyo kuzibira kigoye cyane nk'igihe bogisubizamwe bajya bakinyi cangira birashobora guhinduka kubera Gaire Bigirimana uno munsi azoba ari mu mugwi serukira gihugu ubona gute bogipanga gute nukuri davye ingene twakinye match ya Mauritania kuko urukino aba match ntasa aba match ararutana match ya Mauritania yarakinye neza muri defense araturyohera ariko iyi match iheruka ya Centrafrique ntihari muri mood yo gukina muri defense naho mu gihugu akinamo muri Turikiya babuze umudefenseur bahora bamushiramwo Nyange mu bisanzwe Nyange n'umediateur numero 6 n'umurekiperateur n'umukinyi arekipera umupira imbere akawutwara imbere bitamugoye ariko gukina muri defense urabona ko hari akantu atamenyereye ivyo je mu mutwe wanje mbona yuko bohindura bakarondera nk'umudefenseur wundi amenyereye gukina muri defense centrale bakamushira agakina na Fere kugira tumufise niba mubona uvuga uti kubganje yobanaka David kuva tugitangura
David Shukuru kuva tugitangura yakina muri defense kuva ari akiri no muri Vitaro no muri ajya mu Rwanda yakina muri Vitaro yakina muri defense centrale yari umukinyi mwiza yodufasha muri centrale bishobotse arashobora gukina muri centrale agakina na Fere muri centrale ko baramenyeranye nabakinyi bazi gukina muri centrale neza ayigome hariho ubundi Lucho naho yagerageje agatsinda n'igitsindo mbere mu bisanzwe irya kibanza umenga siguiwe sinzi niyo akina muri Portugal ko arico kibanza bamukinisha muri milieu defensif muri Portugal akina muri mediane ariko ntakina complètement 6 akina muri mediane ariko su numero 6 unaravye match heruka yakina 6 ayita ashaka kwegera imbere kenshi ugasanga yadubuye abasatirizi ugasanga yaduze cyane ugasanga ari Marco agaruka muri mediane kudufasha hagati je uko mbona yuko boshiramwo Gaëre abonese Gaëre yohakina muri numero 6 na Nyange akamufasha muri numero bagakina 6 tuzibira turi babiri hanyuma akarondera umediatere wundi atembereza umupira aha abasatirizi Gome mwarabonye rero ibitsindo ngena byaje igitsindo ca mbere cazanye cyane n'abakinyi bagomboye igihe Kadogo agiye ku ruhande rw'iburyo asubiriye Philippe Nzeyimana hanyuma bakacatangura kudugana imipira inyaruka cyane bakaca bumvikana na Cedric urazi igitsindo ca mbere ngena caje Saido ntibazonkiza yagiye gushiramo umupira mugabo wakozwe cyane na Kadogo hamwe na Cedric atera mu igoro umunyegori arabusuga umusubira inyuma hanyuma Saido acashiramo uravye rero ijya remplacement bajya binjiye ijya remplacement yarazanye amatunda yarazanye ibintu byiza cyane kurusha hajya umumenyereza yaravyiweje abona yuko tubuze umuntu akuna imipira inyuma ayitwara imbere ariwe Kadogo yinjiye imipira yose ayikina atumbereza mu igori ya Centrafrique urabona igihe yagombora ama centre yari menshi ujya mukinyi yatanguye hajya yarakina n'ubwoba ntiyaduga yaguma zibiri inyuma ariko ntiyaduga ariko Kadogo yarazibira akanaduga akaja kurondera amasante nico gituma twaronse n'ivyo bitsindo bibiri egome ico nico kuko umuntu avyihweje niko vyagenze hanyuma hariho ukuntu uriya munyegori wa Centrafrique bambaretse byabananiye kumuca mu ryahumye yarata imipira myinshi kenshi yarayitema ni gake yashoboye gufata umupira ukaguma mu biganza nibaza ko abakenya naho nyine bahasamariye kugira bashobore kuca bungikanya bagasubizamwe ibitsindo uko yatemye imipira myinshi cyane ikagaruka ija muri surface nuko Degari igitsindo ca kabiri kibonye cyinjijwe na Lucho kuri corner gijya gitsindo cinjiye urukino ruri hafi guhera ariko catanze inguvu ku buryo ngira mwarabonye ngena abakinyi b'imbere n'abinyuma baciye bakina n'ingoga nyinshi bere byo kwibuka amabuye imisure yagurutse birakunda gushika mu equipe y'u Burundi wotanga ikigwa kimeze gute kugira ngo ejo ntibaze basubire kuri kurondera inzinzi hasigaye iminota 5-10 barondere hakiri kare murakoze kandi nibaza yuko kenshi bijya bishika iyo remplacement atevye kuba tumaze gutsindwa nka score ya 2-0 turi wacu hajya remplacement buje kubganje mona ko mengo umumenyezi yoba yaratevye gatoya kuko muri deuxième partie déjà twagiye gutangura twatsinzwe igisindo kimwe nakija gisindo kimwe naco nyene yari option bi kuri twebwe ene baza yuko nka remplacement tuje gutangura nko muri 10 minutes 10 minutes nyene za deuxième gitangura ajya bana remplacement lakene kurabona ko Kadogo yinjiye nubwo ujya mwanya yakinye kuje kuganje mbona ko ari umwanya mutoya kuko ama centre yo turayazi twese n'umuntu atera ama centre neza cyane atwibutsa nk'abari bagikina n'abakinyi batera ama centre kandi tukaba tuzi ko twebwe kenshi equipe nationale yacu yakunda gukinira ku mpande kuko nta bantu ba pressa tufise apare nka Saido ntibazonkiza ujya no mu professionnel ujya aragerageza cyane nkabira hino hari bajya n'aba professionnel nka kujya waruze ko umugardi wa Centrafrique yati imipira ariko ikabura umuntu ashobora kuyishikira hajya nibaza ko yabari nk'umuntu nka Caleb ego n'umusatirizi mwiza ariko akamanque d'experience karaboneka arakina akagerageza kuri ariko hariyo akamanque d'experience baba bagifise kubera imipira nkijya itakarira imbere bikeneye umuntu mu mataka ari vigile umwanya wose gadatari umupira nkuko tubona ba Inzagi
ba Chepchenko kera uri umugadugiza akarere gatoya umu numero 9 ari experimenté arashobora kubona ku mupira wa mbere ariko nk'uko imipira ikurikiriye ya kabiri canke ya gatatu abari juste hafi muri pas de réparation hajya muri 6 metres muri 550 yo hafi nibaza yuko rero kenshi biva ku remplacement aba atevye ego me hanyuma rero mugabe ibyago twagize no kubera umuntu nkuko umukinyi Kadogo Emery nimubona atashoboye gushika muri Maroc akaba ari Dubai aho bashitse bagasanga ngo ibyerekeye impapuro z'inzira passport yiwe ngo arabuze visa sinzi rero ico kibanza ngena twari tumukeneye cyane kuko byaragaragaye ko ari umukinyi afise ikibanza mu bakinyi 11 ku ruhande rw'iburyo rw'inyuma rw'abakinyi badugana imipira neza reka dutembe dusimbize gatoye twigira imbere turavye rero ngene ibintu vyifashe ngene ibintu bihagaze tukaraba ngene imigwi isumbanya muri iryo tsinda rya gatanu ririmo Uburundi Maroc Mauritanie na République Centrafricaine Maroc yaramaze gukuramo akarenge yamaze kuronka amanota 11 no kuvuga ntibisubirwamwo nta numwe ashobora kuyisikira ngo aronke ikibanza ca mbere ubu Maroc ni iri imbere bisigura yuko iza gukinana umutima munda kuko ntaco itakaza naho yotsindwa nta na kimwe ihomba igumana ikibanza c'imbere urubanza rukomeye ruza guhuza isaha 9 za hano masaha yo mu Burundi umugwi wa Mauritanie na République Centrafricaine hariya ibangi muri Centrafrique urukino rero rurahambaye ku Burundi rurahambaye muri iri tsinda kuko ingena ruza guhera nibyo biza kutwereka amizero amahigo Burundi bwa busigaranye uko yobangana kose naho asigaye kurushi ariko vyo twereka igisigaye cyo tuma Burundi bugira bushika ku ntambwe yindi rero nagomba tugire umwihwezo w'ico kintu Mauritanie nako République Centrafricaine yakira Mauritanie saa 9 mugize umwihwezo mubona amahigwe yoba yerekeye Burundi yogenda gute duhere kuri ane amahigwe gushika no turacayafise kuko urukino rwa urumva ko urukino ruza gukinwa saa 9 zino iwacu kandi Centrafrique aba imaze imyaka 5 idasindirwa iwabo urumva yuko tugifisa amahigwe ndizera neza yuko Imana iza kubikora kugira ngo Burundi burengane mu byo nifuza jewe nifuza yuko Mauritanie itsindirwa muri Centrafrique Uburundi tugatsinda Maroc tukabandanya muri Coupe d'Afrique nivyo nifuza ariko ivyo umupira biragoye umupira urahinduka umupira ni mahindagu mukurindira iminota 90 ni yaheri iyo minota 90 muri Centrafrique yatsinze dushimira Imana kuri ivyo niko nibaza egome urumva igihe Mauritanie yoramuka itsindiwe muri Centrafrique byo ari byiza ku ntamba ibanganije naho nyene amahigwe ntiyo barahera cyane ariko rero Mauritanie itsinze Centrafrique nibindi sivyo dugari yego je baza yuko twebwe option yacu dufise imwe bodeka tuze kubanda turindira urukino ruza gutangura gwisa 9 yo gwa Mauritanie na Centrafrique nigo ruza kutwereka rero aho ikibanza cacu kizoba kiri kubera Mauritanie itsinze nibaza yuko twebwe amahigwe yacu yose azobaheze ariko kazi ubonganya canke Centrafrique igatsinda hama natwe Imana ikadufasha mwijoro tugatsinda Maroc turashobora kuba dufite amahigwe yo guca tubandanya ni direct mu mahigwe yo tuzoba tubaye qualifié ariko byose biza kuvana n'urukino ruza guhuza Mauritanie na Centrafrique kuri na ku bwanje nanje no prefera yuko soit Centrafrique yotsinda canke bagatuma begariza hama natwe mwijoro Imana ikadufasha tugatsinda Maroc nuko ndabibona yego me Maroc biragoye kuyitsindira iwabo ngira ngo mwari muri bukamwe bise naho benshi bavuga bati aba iwe twa professionnel baje bava Buraya nabujya bamaze kuronka qualification atangorane bamaze kubarikura ngo bitahire basubire mu maklube yabo Buraya ariko n'abaroko bajya bakinyi basanzwe bakinira muhira sabakinyi boroshe urazi shani ngena zeherutse zagiye yego ubona gute wewe naho hoki n'abaroko abaroko bujya ntubona ko batinyitse kurusha aba professionnel kuko nabo bagomba kwemeza ko bakwiye mu guserukira gihugu bakaba batitire uko ndabibona amahigwe turacayafise kuko Maroc aba professionnel nta numwe za gukina bose basubiye iwabo mu migwi bakina mu Buraya
ariko ndibaza ko umumenyereza wacu ategereza kubikorera kuvyo kugira ngo arondere intsinzi. Ibishoboka vyose barabikora abarundi kugira ngo turonke intsinzi, kuko dutsinze uyu munsi tuzoba duhejeje urugamba. Bivana n'iyo match ya Kenzel iza guhuza Mauritanie na Centrafrique. Egome ariko nubu nyene turafise igihengere kuri ku gisata cyo gusatira na burya habuze mukinyi nka Cedric Amise harya no mukinyi yamiza akabuye k'abakinyi afise experience ikomeye amaze kubitwereka mu nkino nyinshi mu gufasha Uburundi gutsinda akatari gake. Rero yaciye asubira mu gihugu akinamwe muri Arabie Saoudite aho agiye gukina urukino rwa finale y'igikombe c'umwami. Urumva nirindi banga kandi ni ibintu bitahuritse. None mu gihe sata cyo gusatira uya mubona twokora iki? Urabona hariho Caleb bimenya Imana, hariho kumbure abitwa Joseph nawe nyene yagize ingorane za visa nkuko kwa Kadogo. Sinzi ko mubona abandi basatirizi bashobora kugira ico bafashije kugira ngo amahirwe gutera mu igori aboneke. Mubona gute hari umundi mukinyi mubona yoza kudufasha kuguba percutant gutera mu igori gusatira? Turavye ico gihengere dufise, ariko kumumenyereza akaraba yuko yohindura systeme yakinishije match ya Centrafrique ngaha, akegeza umukinyi yitwa Christophe Rucondo warugira atazira Rucondo afise uko atera imipira, atera imipira bwakure kandi akayiterana n'inguvu. Bamwegeje imbere birashobora kutuzanira inguvu yindi kugira ngo turabe yuko twotsinda Maroc. Uko jene yumva umumenyereza araza kuvyiga kugira ngo arabe ingene aza kurondera intsinzi. Egome Saido ntibazonkiza nivyo kuwa gatanu heze yarasinze igitsindo mugabo ntiyabonetse nk'uko dusanzwe tumuzi. Hari impamvu wobiha ijyaye kuminga ntiyarameze neza nk'uko asanzwe canke ngira ngo yariziganije uno munsi aze kugira byiza gusumba. Nibaza ko nitwobyita ko yiziganije burya nawe ijya match yabaye atari muri forme ziwe, kuko twarumvise ko rafa passé no muri Tanzania yaramaze igihe adakina ngo yari yagize shock. Nibaza yuko igihe batanga conference de presse ari kumwe na president wa federation wenyene yaravuze yuko bafise ikibazo c'abakinyi bababaye, ati nubwo tuje gukina ariko ama blessure ni menshi, twemeye kuza kwitanga ni igihugu tukoreye igihugu ariko turi mu blessure. Nawe nyene yaravyemereye. Nibaze yuko nico catumye ko twaravye kuri zya match zindi yakinye zya match za Mauritanie ukuntu yitanga nishaka. Nibaza yuko icatume ataboneka mu kibuga cyane ari ijya blessure, ariko no munsi nibaza yuko Imana iza gufasha azoba ari muri forme ziwe, ko tuzi ko ari we kenshi adutsindira. Nibaza ko no munsi aza kugerageza nkuko ari kizigenza wacu nyene. Ego menwe yabaye kapitene mbere mu rukino ruherutse. Murazi ko kapitene yarasanzwe ari Berahino Saidi, aho cegera cyo hakaba Bigirimana Gael. Uno munsi rusinze ko kapitene abandanya ari Saidi, ntibazonkiza canke kwaza kuba Gael Bigirimana. Ivyo byo byose by'umu kapitene ntaco biteye na biteye ko impungenge igihambaye no gushobora kuronka intsinzi. Tukababwira yuko twabibutsa yuko Saido ntibazonkiza ageze ku bitsindo 4 ari mu bambere muri iki gikombe bariko baranira. Afise ibitsindo byinshi mu bambere bo muri Afrika, ngira ngo mengani bagira kuri 4 canke 5 banganya 4 nibitsindo byinshi cyane berekana ko ari umukinyi abona igori gose. Tugomba kuba nk'abasozera hamwe byoshika intamba zikavamwo, twovuga tuti ahanini bitumwe niki? Duhereye ku nkino za mbere Maroc yadutsinze 3 kubusa ngahi Bujumbura, uno munsi nto dusubira gukina match retour. Centrafrique yadutsindiye ibangi 2 kubusa mu gusubira turanganya. Mauritanie twayitsinze 3 ngaha kuri kimwe, iwabo tunganye kimwe kuri kimwe. Twovuga yuko intango ariyo yabaye mbi yakwezi ibi byose cyane. Ego mu ntango twatanguye nabi, twarasamaye match ya Maroc twarasamaye je nari kuri stade ndiko ndaba match, twarasamaye kanini ko Maroc twe Uburundi kenshi utsindirwa ngaha bibagake, ariko Maroc yavuye ngaha idusinze 3 kubusa baca barigira baryohewe. Abafana twarababaye nk'abantu bakunda umupira w'amaguru, twarashavuye cyane rujya rukino
ibintu vyapfiriye mu ntango, ariko ndizera yuko uyu munsi Imana iza kubihindura, ko ibintu byose mu ntango birashobora kuba bibi ugasanga mu nyuma Imana irabihinduye bigahereza ari vyiza. Ndizera yuko Imana iza kubihindura urukino rwa Mauritanie na Centrafrique. Uko nizera jewe numva mu mutima wanje atangorane mfise bivanye n'ubwo rukino baza gutangura rwa 15 tugaca dukina nka 2 y'ijoro, abakinyi tuzi vyose ingene vyagenze. Nico gituma usanga umumenyereza n'abakinyi baca bicara ahantu hamwe bakavugana bati urabona ko urukino rwa Centrafrique rwagenze uku nuku natwe turondere intsinzi kuri urukino rwa Maroc. Ndizera yuko tuza gutsinda, Imana iraza kubihindura. Ego ndumva kufise umwizero ukomeye ale tugufashe kwizera kandi natwe dusabire equipe yacu. Dugari akajambo kanyuma nawe ufise kuvyerekeye urukino rwo no munsi benshi nka bose duhanze amaso naho tudafise amahirwe biduza kurubona kuko umenga gwerekanwa na televiziyo muri Espagne imwe iyindi yo muri Maroc nyene ino kugira tuzironke biratugora cyane ariko ntacyo turabikurikira ku bundi buryo bw'itangaza makuru tuza turamenya ku munota ku wundi ngene bimeze. Naje ndafise icizere nubwo atari kijesi kinini ya cyane uko nkuko mugena ndayivuze twatanguye nabi nivyo nkuko warutubwiye ati nk'ubu byoshika tukavamo akajambo gato na MC mvuga nuko muri imyaka yindi iri imbere ntibizosubire yuko tuza turatsindirwa natwe wacu ko kenshi turabyandi ma equipe za Tanzania za Uganda aba bari hafi yacu ni gake batsindirwa ku bibuga by'iwabo ni gake cyane bibaho natwe nashaka dusabe mu imbere ntibizosubire turi arrange basi turonke natwe amanota 3 iwacu kuko nibyo bidufasha nk'ubu turabona kuri ubu niyo tuja kurogreta igituma twatsinze nk'ijya match ya Maroc ngaha niyo basi twari kwegariza nibyo ni equipe ikomeye ariko muri wanyu namwe mwamusi intege kandi abafana babashigikiye twari kugerageza natwe tukaronka basi n'iryo nota rimwe kuko nk'ubu twadusa amanota 6 tukavuga ati nubwo twe kwegariza nka Centrafrique igatsinda twadusa n'amahigo yandi yo gupasa ariko urabona byose bihera hahandi utsindiwe iwanyu kenshi amahirwe uri kuragabanya rero niko ndabibona. Ego nibaza yuko hasigaye aho gusabira umugwi wacu Imana yuje imbere baronke intsinzi hariya muri Maroc hanyuma baronsa amanota 3 baca bagira 8 tuje dusaba rumwe ariko arasaba nawe agira ati ese byoshika Centrafrique igatsinda Mauritanie canke bakanganya gutyo ikibanza cyawe bakibonetse ca kabiri gituma umugwi serukira igihugu ushobora kubandanya ihiganwa. Nibyo rero twe twariko turavuca hirya no hino twihweza ivyerekeye intamba ni n'umugwi itsinda urimwo ariko rero turavuga ntidutora inyishu na hamwe nyene umuntu agira ati ivyumviro by'abantu bimeze uko tuvuze ivyumviro bisa n'ivyo abandi benshi bariko bariyumvira rero nagomba ndabakengurukire kandi ndabifuriza kugira amahirwe mu byo byifuzo mufise maze muze kunezerwa. Gome Alain nkaba ndagukengurukiye cyane ko na witavye ubutumire bwacu. Agenda gukengurukiye n'undi munsi nimwankenera nze mu mpamagare nzobitaba. Urakoze cyane Habimana Fiston nawe tukaba tugukengurukiye cyane ko na witavye television JCTV mu kino kiganiro c'inkino cuno munsi nkaba ndakwifurije umunsi mwiza n'amahirwe kumbure tuze kuronka intsinzi no munsi duhave twigina tunezerewe cyane. Yego nandi ndabashimiye amandi baza ko turaza kumviza no ku radio ngira baza baduha namakuru tuzoba turi kumwe n'intamba natwe tubasabira ko numunezero kuri twese. Murakoze cyane twadushimiye abadukurikiye mwese muri kino kiganiro ca JCTV ko byerekeye umwihwezo mu guserukira igihugu intamba mu rugamba ufise urugamba rukomeye cyane igihe cy'isaha 4 z'ijoro aho za gutana mu mitwe no mu guserukira igihugu wa Maroc mu rukino rugira gatandatu ariko rusozera za nkino z'urutonde gukuranamwo. Rero tukaba twizeye yuko Imana iza kudufasha tukaronka amanota 3 yoduha inzinzi tugashobora kuja mwiganwa mu nkino za nyuma zizobera muri Cameroon mu mwakuza. Murakoze cyane mwese abadukurikiye tubifurije amahoro aho muri.